Hello, mugire umunsi wa kane mwiza, mugire n'ibihe vyiza, ndabaha ikaze ku Ntare Web TV. Turaba amakuru y'inkino y'amagenda avugwa hirya no hino kw'isi bimenyesha amakuru bitandukanye. Amakuru yacu y'uyu munsi katuhera mu gihugu c'Ubwongereza ku kimenyesha amakuru Daily Telegraph. Kaba kitubwira kiti mu vy'ukuri ati De Gea mu vy'ukuri akuza amabara, akaba cagarutse ku rwahuje Manchester United na Villarreal mw'ijuru ryakaye kuri finali ya Europa League hariya Igodanski. Akaba vyarangiye umugwi wa Villarreal wegukanye igikombe ca Europa League nyuma yo gutsinda Manchester United ibitsindo mu vy'ukuri banganje kimwe mu kindi minota 90 n'otatu y'inyongera ya prolongation baza kubasinda muri penalty mu vy'ukuri z'ibisazi 11 ku 10. Kwa igitsino ca manota cyatsinzwe na Cavani yaje gombora icaja Moreno. Villarreal na Unai Emery batokana ikombe ca Europa League ca saison ya 2020-2021. Ikimenyesha makuru mu gihugu c'Ubwongereza kandi tuhabandanije Daily Mail kitibwa kiti mu vy'ukuri De Gea arababaje, akaba ari umugabo yahuje penalty ya 11 ya Manchester United yaje gusamwa na Luli umunyezamu wa Villarreal birangira Man itakaje ikombe ca Europa League, akaba yaciye mara zine zikurikirana idatwara ikombe na kimwe. Akaba iheruka ico yahawe na Jose Mourinho muri 2017 imbere yuko yirukanwa. Kimenyesha makuru Metro acegara kuri rukino mu vy'ukuri bakiti De Gea yananiwe gutsinda penalty yari gutuma mu vy'ukuri Man yirokoka muri penalty z'ibisazi 11 ku 10. Daily Express itubwira ati nta buryo na bumwe Ole nta buryo namwe bwo gutwara igikombe. Akaba rero muri sezo zitatamaze muri Man U vyase katwara mu vy'ukuri igikombe. Akaba ari kimenyesha ngo Daily Star kiti batemaguriwe hariya Gondaski mu gisagara ca Gondaski urukino rwabereyemwe. De Gea yahusha penalty yababaje mu vy'ukuri abantu yaje gusamwa n'umunyezamu wa Villarreal. Man yongera kubura igikombe mu vy'ukuri muri sezo zine zikurikirana. Baheruka ico bahawe na Jose Mourinho ca Europa League muri 2017 nyene. Akaba no mugaba Ole Gunnar Solskjaer abandanya mu vy'ukuri kubura igikombe nyuma yo gusezererwa muri kimwe ca kabiri incuro zine muri sezi heze. Uyu mwaka rero akaba asezerewe kuri finali, aho rero mu vy'ukuri bandanya vyanka mu mashetani atukura. Mu gihugu ca Spain nabagarutse kugora rukino kumenyesha makuru vyaho. Kimenyesha makuru ku marka kitibwa kiti ati sibara ry'umuhondo atahubwo n'inzahabu. Ati Villarreal itwaye Europa League, ati nico gikombe cayo ca mbere mpuzamakungu ca UEFA itwaye kuva ibayeho. Ati batsinze Manchester United ibitsinde mu vy'ukuri banganije kimwe kindi bayitsinda kuri penalty zatewe nyingana na 22 mu vy'ukuri muri penalty shootout. Ati De Gea yakushije penalty decisive bituma Unai Emery abandanya kuba muri legende wa Europa League. Kwaje igikombe ciwe ca kane ca Europa League atwaye ma gutwara bitatu yikurikiranya muri Sevilla, akanagira kuri finali muri 2019 na Arsenal. Akaba yatwaye igikombe ciwe mu vy'ukuri ca kane ca Europa League, aho yaba mu menyerezo wa mbere amaze gutwara vyinshi kuva mu vy'ukuri bayeho. Ikimenyesha makuru AS naco gekeza Villarreal kitikura kiti ati mu vy'ukuri ni intwari. Ati Villarreal yabikoze. Ati Luli umunyezamu wa Villarreal yabaye intwari ahagarika penalty ya nyuma ya David De Gea. Ikimenyesha makuru ca hariya Catalonia Mundo Deportivo nabo bakeza Villarreal batubwira biti n'amateka. Ati batwaye ikombe cabo ca mbere ca UEFA kuva babayeho mu gihugu c'Ubufaransa. L'équipe nayo yabakeje itubwira iti ati incroyable, ati ntibisanzwe. Ati muri amajoro ya sasta z'ijoro ati Villarreal koza amateka no gutwara rero ico gikombe ca Europa League ca saison ya 2020-2021. Akaba yarangije mu kibanza c'indwi muri La Ligue y'isezo, ikaba itsinze umugwi warangije mu kibanza ca kabiri muri Premier League y'isezo Man U. Akaba rero umugwi wa Villarreal bace unikalifya muri muri UEFA Champions League muri saison iza, aho umugwi igihugu ca Espagne kizoya gifise imigwi itanu ariyo Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla na Villarreal. Akaba n'aba Espanyol binjoyinze cyane intsinzi, aho rero mu vy'ukuri nabo bayishimiye cyane. Mugire finali ya Europa League Emiraba igeze mu minota 90 ya prolongation nkuko hamenetse inkuru guys ya Zinedine Zidane ko yamaze gufata ingingo yo kuva muri Real Madrid. Ni inkuru yatangajwe mbere na Fabrizio Romano umumenyesha makuru wa Sky Italia w'umutaliyano. Muramuzi ne mumenyesha wa mbere ari reliable kuri transfer z'abakinyi
n'abamenyereza n'ibintu nk'ivyo byose muri rusange vyerekeye guhinduranya imigwi hagati y'abakinyi bamenyereza muri rusange. Akaba umugabo hari mu masaha ya 5:30 amena inkuru yuko uyu mugabo Zinedine Zidane yamaze gufata ingingo kuva muri Real Madrid ku mpamvu mu vy'ukuri zitamuvuye ko, akaba rero byari bimaze iminsi bivuye yuko ashobora kuyivamwo. Abantu barindiriye yuko nyene biba bitangazwa, n'ubu ntibiraba official. Ubu ndiko ndabivuga ntibiraba official, ariko Fabrizio Romano yamaze kuvyemeza yuko Zinedine Zidane agiye kuva muri Real Madrid. Akaba rero umugabo ari inshuro ya kabiri azoba avuye muri Real Madrid nyuma yo kuyivamwo 2018 bakaza kumugarukana, akaba yongeye kandi kuyivamwo. Akaba uyu mugabo rero mu vy'ukuri ari inkuru yababaje cyane abafana ba Real Madrid, abe navuga yuko yatelefonye umukinyi mumwe mu bakinyi biwe bose kuri telefone, agenda bibwira umwe yuko agiye kuyivamwa. Kimyesha mako kumaka nico naco cabikoze kitubwira kiti Zinedine Zidane aragiye, ati Zidane mu vy'ukuri ati aragiye. Akaba na AS yabegarutseko itebera yuko Zinedine Zidane birangiye avuye mu Real Madrid nyuma yo kugira année blanche bakabura igikombe na kimwe. Ati Zinedine Zidane ari mu vy'ukuri mu nzira yiwe muvana muri Real Madrid, ati yaramaze kubibwira squad yiwe yose no mugwi yuko rimwe aragenda, ati mu minsi iri imbere canke mu masaha ari imbere umunsi nyene niho aza kubitangaza. Dusubire no muri Marca, tuve muri AS kandi tugasubira muri Marca. Nyuma tubwiriye inkuru ya Zinedine Zidane, kandi natubwira ku nkuru ya Kylian Mbappe, tubwira ati Zinedine Zidane aragiye atariko Mbappe ubure niho bishoboka kuruta uko vyamye. Ati Mbappe mu vy'ukuri arashakwa kuruta igihe cyose cyatanguye muri iyi season. Ati ariko biteze yuko Paris Saint-Germain izovuga oya kuri Mbappe. Ati biteze yuko rero Mbappe ari wazo kwagiserera iyo transfer bakareba yuko bomuzana Madrid. Ati operation ya Haaland nabayigarutse ko batubwira ko operation ya Haaland nayo iri activated, nabo bamaze kuyiactive ariko ishobora kuzocamo mu mwaka uza. Turi kuri Zinedine Zidane kandi akareba n'abandanye batubwira yuko bamwe bamenyereza bahabwa amahirwe yo kumusubirira ari Raúl González amenyereza Castilla mu gwakabiri wa Real Madrid. Antonio Conte yari yasezeye muri Inter de Milan hamwe na Maximiliano Allegri wayahoze amenyereza Juventus, akaba nawe mumenyereza ahabwa amahirwe menshi yo mu vy'ukuri gusinyira Real Madrid yakasubira Zinedine Zidane. Tugarutse kandi muri AS gato yagarutse kuri David Alaba, aho ku munsi w'ejo yagiye i Madrid kurangiza move yiwe muri Real Madrid ava muri Bayern Munich ku buntu. Akaba ku munsi w'ejo ariho yagiye i Madrid kubirangiza vyose, deal yiteguye gutangazo kiri completed mu minsi mike iri imbere. Guys, tukirere ku makuru y'abamenyereza duce mu gihugu c'Ubutaliyano, hakaba ikimenyesha makuru cyo mu gihugu c'Ubutaliyano Tuttosport cyagarutse kuri Antonio Conte. Tababwiye akaba yamaze kuva muri Inter de Milan aho yamaze kugira divorce yo kuriyesha Serie A. Akaba Corriere dello Sport tubwira yuko Juve na Inter de Milan nazo ziri kuri Maximiliano Allegri naho yifuzwa na Real Madrid. Ati uyu mugabo Allegri nari maravuga muri Real Madrid etedobira mushaka ze gusubirira Conte mugihe na Juve mushaka imugaruka naze gusubirira uyu mugabo Andrea Pirlo abananye kwigenza nebe katurindiye ni APR Suivre na Gazzetta dello Sport yabigose tubwira ati Juventus na Inter de Milan zimaze ziragwana na Maximiliano Allegri mugihe na Real Madrid mu gihugu ca Espagne na irimira mugwanira. Reka turindira ahantu mu menyereza wa kera wa Juventus azohava mu by'ukuri yerekera. Dusuye mu gihugu ca Espagne Catalonia ku kimenyesha makuru Diario Sport, nabo kintu barimo ni transfer mu by'ukuri ubona ko ibintu by'abamenyereza ku munsi w'ejo vyavuzwe cyane, ibintu byo guhinduranya abamenyereza mu migwi itandukanye. Akaba yatugiye ku kimenyesha makuru cyo ngaho nyene Catalonia bacishwa Diario Sport, akaba ari cyagurutse kuri uyu mugabo Pep Guardiola. Ati Laporte yatanguye kwiyumvira Pep Guardiola. Ni nkuru yasekeje abantu batari bavuga ko bidashoboka. Akaba kitubira yuko uyu mugabo president wa FC Barcelona Joan Laporte yatanguye kuruta Pep Guardiola yuko umugarukana. Akaba ngo yamaze gutangariza Ronald Koeman yuko ari choice ya kabiri, nishwa ya kabiri. Akaba yamuhaye indwi zibiri ahige ubushobora kumukurikira kumusubirira, niyamubura niho Koeman azobandanya kwa president wa FC kuba umumenyereza wa FC Barcelona. Urumva Koeman nishwa ya kabiri azobandanya no kumumenyereza wundi yabuze.
bagitibara yuko Guardiola ari mu ndoto za Laporta ati ariko Laporta arabizi yuko bidashoboka naho ari mu vyukuri aravyumvira atariko naho yabonye ko bidashoboka yatangwe kurondera umumenyereza ushobora gusubirira Ronald Koeman ati akazomubura niho mu vyukuri niho Ronald Koeman azobandanya yitwa umumenyereza wa FC Barcelona guhera muri saison yiza. Akaba kandi ikimenyesha makuru cyo ngaho Catalonia Diario Sport tukikiriko akaba cyagarutse kuri FC Barcelona mu vyukuri kandi kigaruka ku bakinyi igiye gusinyisha bane itubwira ati hagiye kuba signings zine ku buntu. Akaba ari ku munsi w'ejo Fabrizio Romano yamaze kwanansinga yuko uyu mugabo transfer ya Gini Wijnaldum yamaze gusinya muri FC Barcelona. Akaba mugabo azosinya amasezerano y'imyaka 3 Catalonia azoyikina gushika muri 2024. Akaba Diario Sport itubwira yuko ari signing zine z'ubuntu zishobora mu vyukuri kuzoboneka muri isima muri Barcelona aho ari nyuma ya Gini Wijnaldum kuna buri baramaze kumvikana nazosinya ku buntu mu gihe na Eric Garcia bamaze kumvikana nazosinya amasezerano y'imyaka 5 ku buntu hamwe na Memphis Depay akiri mu vyukuri mu bo bifuza kuzoca basinyisha reka turindire. Akaba rero ari signing zine z'ubuntu zose Barcelona ushobora kuzokora muri isama zose kubusa urumva ko ari deal bamwe baragenda bakompletinga mu buryo bwiza irimo iragenda inezereza abafana ba FC Barcelona muri rusange. Nesami ndangirije kuri Primus League canke ngahe wacu mu Burundi ku munsi w'ejo akaba ari Coupe du Président ikombe cy'umukuru w'igihugu carabandanije umugwi uyu mugwi mu vyukuri wa Vitalo Tsinda buma muri bitsindo biri muri kimwe ngaha kuri Stade Noir i Bujumbura mu gihe muri centre yatsinze Musongati igitsindo kimwe musa muri derby y'Igitega kuri Stade Ngoma. Akaba rero inkino zo gusubiriza zizoba ku munsi wa Mungu itariki 30 z'uku kwezi. Akaba rero Flambeau Saint Charles gutwara ikombe cyaho cyakuri muri iyi saison yo gutwara icubumwe ikanatwara no kumwene no kuri ku cha Primus League ikaba yakaniye cya Coupe du Président natsinze umukeba wabo Musongati mu rukino rwo gutangura katurindira n'ibizobikora mu rukino rwo gusubiriza mu gihe muri nyuma yo kurokoka gukura mu cyiciro cya kabiri iri tera nayo gutwara ikombe cya Coupe du Président cyaho cyambere kuvibayeho mu gihe na Vitali cya ikombe cyayo cyambere kuva icya Primus League heruka mu vy'ukuri mu 2016 mu gihe na Musongati cyago kugitwara kabiri yikurikiranye. Reka turindire ku munsi wa mako nkino zo gusubiza tukiringa nyene mu Burundi. Akaba ku munsi w'ejo FFB yasohitangaza ivuga ko ikeza message ngo zikora twari igikombe ariko kanavuga yuko urutonde rwanyuma gukungenekanwa ryaheze rutaramenyekana bagiye kurutegura bushaje. Itangazo rimwe ravugisha abantu bavuga ati ibintu vya FFB nibiki ati ya football yacu kitevoli wavana. Akaba rero bavuga yuko hari utunenge twibonekeje mu bakinyi abamenyere abahagarikiza hamwe n'imigwi bagiye kuri amatohoza mu gihe rutonde rutasohoka vyumvikana yuko rushobora guhinduka uko gwageze. None nk'ubu kuri amatohoza bagasanga message ngo hari amakosa yakoze buyaki gikombe kigira imandwi gitwaye vyogenda gute kayitangaza imara yavugisha abantu ya FFP turimo turabona umupira ukuntu uri muragira sense vyirimo natsari zamubwirira vyiza amakosa.